Aho hari mu ndwi iheze mu Kanyosha twasanze abantu bava mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura bibagora cane kwiyunguruza. Naho bagerageza gushika ku buzi bafashe taxi rusangi zitwa canga baguma badugirizwa ko ibiciro. Nge buzi bwa misi yose ariko abanyagihugu kugira biyunguruze kitubabaza igiciro kitugakira ku mwanya. Ejo ushaka kurondera taxi ya 2,500 ejo ugasanga ni 3, hirya ejo nk'ubu ni 4, urumva n'ikibazo mu bindi. Bisi nguma tumva ngo ziba zitonze ku murongo w'ibitoro aba bayikenaga ibitoro, ariko tukahitamo kubera no gucererwa ugiye mu kazi k'abandi. Iri nahazwe Laurence aba mu Ruziba akoresha 15,000 ku munsi kugira yiyunguruze kandi yahora akoresha 2,000 gusa. Yatumenyesheje ko vyongeye binamugora kuronka taxi kuko banigana mu kuzurira. Kugira shike ngaha canke kugira ndonke ukuntu shika iyo mba mpaye ndaja ku kazi ka misi yose, jewe birangora cane mvuye imuhira. Bisaba ko shika mu Ruziba hama ngafata moto inshikana ngaha. Shitse ngaha naho ni ibintu bitoroshe, ndahamaze nk'iminota ishika 20 ndahahagaze kugira ngo ndabe ko noronka déplacement mugabo vyanse. Ukwanka kwavyo urabona naho haza taxi biragorana, bisaba kunigana. Rero nka twebwe tuba turabakenyezi urumva ukuntu kunigana biba bigoye, turarindira kugira ngo turabe ko hari yiboneka. Ikibazo cyo kwiyunguruza cyo cabaye ndaze, sinzi ingorane ihari, ntituramenye Reta icihaye irakora kuri ibyo. Abanyabujumbura babona ko ikibazo cyo kwiyunguruza kimaze igihe kandi kibaremereye. Banje ngaruka mbona ntanga karorero kibimaze kumba ko vyinshi. Nari meje kwishuri no mwaka nyene nabanga mu Kanyosha ntonda muri campus Kiriri. Jewe kabisa ku bwanje byarangora gushikayo. Hariho nagenda n'amaguru, hariho naronka bisi ndose ya taxi nkagenda. Nari naratomboye ndaronka gakinga mu nyuma n'impusha zikinga zirahagarara kicakira ikibazo kandi. Abashoferi nabo baba barindiriye igitoro ku station basaba kuronswa igitoro batarinze kugitondera umwanya muremure. Twebwe biradutangaza nyene turonka amazutu turabara yaduha mugabo tibihagije. Je uko ndavyumvira nkuko turi abashoferi imodoka zirakomeye mugura vynyene zimaze imisi zihagaza aha atagitoro dufise bivanye uko atagitoro dufise. Rero ikibazo aho kiri twebwe nk'abashoferi dukora twebwe mu bisanzwe kugira bitworohereza no bitoze iyi modoka ihejeje ajya amatoro baduhaye nibabe baca baduha amazutu atakuja kugera kurara ngaha ku mirongo tugira amaretare mpakora amazutu bayazanye ejo mwijoro mugabo nk'ubu ntabaraza kuduha kugira natwe dutangura akazi dufise imiryango dufise ibyo tugaburira natwe turashonje. Wewe umaze imisi 3 ngaha imodoka irakomeye nturi kurakura. Bisi zemerewe kuronswa igitoro kitarenza amaritiro 50 no kugikoresha zigenda zigaruka injuro 15. Aba bashoferi nyene b'amabisi bakorera mu nzira ija mu Kanyosha na Ruziba babona kwiyo nayo nyene ari intambamyi baravye uko ibarabara bacamwo ryononekaye niyo baja uko hareha.